Joël nayandikiye kenshi bazi Joël Houghton umuproducteur w'umurundi nkora imiziki ndaranja ndavuza piano mu masoirée mu maconcert Wokwihangana ufise umugabo akora ibi Imbwana no kwihangana cyose kuvugira donc uwo musi ko umwanya mwinshi abari ngaha nimbwa kamwe kaba bifise ngaha munzi wiwe nko par exemple iyi studio yafise munzi wawe undi ari hari ntaco bitwaye uri habiryamye nawe ari ngaha ntaco bitwaye nawe kashaza kuryama nawe urasabisha ufite navyo ni iki izina Houghton ryavuye cyane cyane ku muntu nakunda kera no baracahari twa Israel arimba gospel yavuza gitara akunda nyene kuva kera keceketera kajamwo icambere kamera irateye ubwoba naho wimenyereye ikintu gishasha kandi n'umunsi haje umukobwa isiminye y'abakobwa ndatinya abakobwa haciye haza Clara kandi umva Clara nsanze ndamutinya nakangutse en fait ngabo titapti nagenda mumenyera ko yanyegere muri studio anyicara amande arambwira urumva amasoni ntaco bimaze numuguye kumenya bisaba excellent guy no twashaka gukundana yaranyanse bagoye bagunda guhora iki kugira ngo dumwana donc fise sora yabana oya sho usanga utari umwana gusa wifata nk'umwana byo n'ibindi nifata nk'umwana gusa sho usanga navyo n'ibirimo kandi kihagarara bakora vyiwe ukunda atipe barebare baterura sipa nawe uzwe niki guterura kera nafungo niyo uzwe niki gufungwa na mere byo gutanga aba producteur nshobora kumfatira ko canke ndabira ko akarorero kenshi barahari muri East Africa iburaya Nigeria mu Rwanda barahari no mu Burundi barahari ahubwo abanyimba gitari akavuga gutana bari aga ni metronome kugira ngo umve bashinko ache mbagende atikoza kuririmba genda kamubwiye irinde tajanye n'itambara ushobora kuvyumva bicabiriya umusubizamo cyangwa urashobora gufata iyo juka rya honje nshaka gusubizamo kubera ko ndagyaranjije kubera bitaba biri naturel nyene uko biririmbye Regarde trouver des différences. On va voir les musiques. Chacun a un change. Bon, gituma ntabaye déconcentré kubera nari kumwe n'abantu batahura umuziki. Clara hano harimba muri kohari umuririmbyi aragize concert ryari iryoshe bo yambajije ngo akagakora iki kandi abonye incomeje kugakoresha nadugije volume ngo akagakora iki nje kugakoresha bon kuba producteur biratanga amahera kandi birakubesha ngabo bivanye n'ingene byitwayemo ibanga no gukora ugatanga ibyo abantu bashaka ugatanga kandi bigezweho biri ku isoko kuri kuragurisha teza gukonvenka abantu yuko produit zawe zigugwa yego mu rukundo ndamaze kubabara cyane bon kubera ko ntari bwatangure kuba umu producteur officiellement naricaye nyene birahera mugabo narababaye narize ufite instrument yanje ni piano mugabo na guitar ndashaka kuvuza n'ingoma ndashaka kuvuza ingoma fata yego ni kirundi rega je nazivugira ndaniza kizera swazibonye cyane okay mugabo comme le piano la piano niyo principal voilà okay ndirimbo mbego ikora ko indirimbo uyimara kimisi ngaha biravana hari indirimbo usanga zisaba igihe kinini kubera ko arrangement yazo y'amajwi deja kubera ko ibyo umuntu aririmba bisanzwe bararanje ibyo umuntu yaririmba ushaka kwaranje ibintu batarayirimba ugasanga rero umuntu abantu bamuntu kundi kuririmba
arashatse kumbwira iki arakunda kuririmba mbwa ntazi kuririmba oya arabizi ahubwo yikundira kuririmba no kuvuga ngo aguha ibintu byinshi bisaba ko byaranje gutandukanye bon kugira ngo jewe mbe umuproducteur nari nsanzwe no mu musicien kubera ko nabikuriyemo papa no mu musicien muhira presque bose n'abaririmbyi famille yose no muziki gusa kuva na kera rero nta moyen nari yo kwisha ngo nkino umupira ntibikunda nta mupira nzi nta nongera niteze kumenya ciye mu munyamuziki noneho hanze yo ku munyamuziki hitamwo no kwiga guhinyanyura rero producteur kubera ko muri famille nyene hasanzwe harimwo umu producteur Cody the Magic yaranyigishije ntibyansabye kuja mu ishuri mugabo n'ubundi mirije kuja mu ishuri kugira ngo nungure ubumenyi umuntu abizi umurisha amahera makeya oya ahubwo umuntu abizi kubera abasanzwe abizi kandi aronka amahera menshi kubera abizi ntajya amahera madakeneye nzi kandi ata bintu dushiza gukora wowe ari beaucoup plus nta bintu dushiza gushiramo rega umutwe ushira mu ndirimbo bivanye na mood muri bya guhaye ngiyo shakoresha kwanza yambere neza ko kirangaraje okay merci apana guca shaka okay directrice Oops, nyakingara indirimbo noba nkunda mu ndirimbo zose maze gukora ya mbere kandi yanyigishije byinshi yanyeretse ko ubuzima ushaka kubura ingahe nko munsi ukabura ahandi yanyeretse yuko byose bikunda naho buri muri situation igoye canke idashoboka noneho byose bishoboka madame kubera condition twayikozemo igihe twari turimo ibintu ingene twari tubayeho kuri bon sinovuga ngo byari bibi ariko kabisa byari hasi byari bya bindi nyene bibaye uvuga ati nta bintu byinshi nta birebire mugabo imaze gusohoka harabaye changement yaba kuri jewe yaba kuri drama yaba no ku bagenzi biwacu barabonye ko habaye changement ari umuririmbyi akubwira ati we propose a beat akaca yiririmbira arahari benshi kabisa basaze agusaba beat ukazumva je na yahejeje no kwandika ashikashira nundi akubwira ati melody handivuga ngira beat bijanye ni melody nundi azataka na kimwe afise ni melody ni amajambo kurisha cyane ni nkunda kubatika kimwe urihisha avant cyane nyinshi kugasanga wakoze nk'indirimbo hamuzi bagiye guhamera yose oya ntibagiye apana kwibagira ntarayaguha yose yego ushigiriye ushumurendiye birabe gushikira ugafasha nk'abaririmbyi nk'ikintu yanditse kambwira ati ngahanye wari gushaka gushiramo nk'iki kintu bari gushaka kuvuga abirihiye ndamufasha apana ndakubaze ntaje ngo kubugenzi genre ntagera igihe ugasanga nk'umuntu yego biraja mu bibi ukamukonsera rero mubisanga warakora indirimbo gusa cyangwa no kubakonsera abakonsera byose ibintu bitatu jewe bindanga amasoni no gukundana no gukunda gutanga kandi gituma ngira amasoni kuyanda umwana none nk'uko kugiye kuzirasohora indirimbo okay carrière twajya kugira utangure kuririmba bayibonye bashaka kwibandanya ko nyene cyangwa kwari gucishamo kubyego gusa kwari gucishamo ngurumva ndasubira bishitse urumva ntutanga ikintu tongeye ndirimbo ni kwawe igiki cyakumotivye kwandika bigende k'amajambo umukobwa yo umukobwa nakunda kera uko gakunda kera ngo uzanga indirimbo y'ubu nashaka noneho kumumotiva ndabe kuyo cyangwa mu bishobora ndose kurimba rero gira bakukunda bana bishana ana ntabige beka kuba zo kuri Alvin na Melanin boy kujya kubona ibishobora gusanga bapfiye nk'ikintu hagati yabo ubona wari nko mu bisanzwe bikaca bishika umwe akaca kubwira ngo kuramo ijwi ry'undi canke iki we ntibiza kubukora ko muri carrière yawe bo jewe ubwa mbere kubera mba nakoze projet from kandi nakiriye amahera y'abantu ni n'amahera no kuri Imana ambwiye ngo ndabigira no kuri atari uko nshenda yamusubiza apana kuvuga ngo bananka ngo kuyamusubiza no yamusubiza mugabo ntabwo byerekana kabisa kuhagaze kiye warinze ugakora ntugira ibyo akubwiye nimba ko biza konorera nawe ucize mu bibida ko bitameze neza oya jewe bijya ryasohotse jewe umuntu muri studio n'amakuru siko twa aho mbaye bisaba tabuze jewe kubisohora ntinda no kuri Imana kuzitinda bisohore uburenganzira bwiwe ntashaka kuza yasi machine ngo abyiye bikuru
donc wamuhaye vyose niwaca jema naguhaye ne ntabakononeye wowe ngaho nka wewe nk'umuntu ataba yamenye ko ari kunda abakononeye wowe bana no gutabura ko abantu noneho amakosa bashize kuri jewe abantu bajije gutandukanye amakosa bashize kuri jewe ma question Clara yambajije ni sawa mugabo urumva yagiye no mu bintu by'amasoni bijya vy'amabifu je mba ndi à l'aise kubyishura kuko mba afise kuri umuntu ataba ari à l'aise abari umuntu agomba kubesha